umurongo w'icendo ko nari myiza ngo ariko mweho ntimuganzwe n'akameremere k'umubiri ariko muganzwe na mwemu. Yesu ashimwe cyane. Reka tuganzwe na mwemu ukuri, ariwe mwemu yera Yesu yatanze. Thatcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Thatcisse Hope Ministry TV, turabamukije aho muherereye hose hano ku isi, haba muri Amerika, Burayi, muri Afrika, nani wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turabamukije mwese mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nkuko biko muri dukurikirana kuri no channel yacu ya Thatcisse Hope Ministry TV, kuri mikoro ya mbere muri kumwe na Bizima na Bienvenue, benshi munzi ku izina rya Tony. Mukaba muri kuba dukurikirana hano uyu munsi twagendewe n'umushitsi wacu witeka aje kutugaburira ijambo ry'Imana kugira ngo yamamaze ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze nawe yidondore aho yajava. Kaze. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Banje gushimira Imana mushobora byose yakunze ko uyu munsi tuboneka muri no studio ya Thatcisse Hope Ministry. Nongera nshimira n'abadutumiriye. Imana ihezagire. Frère Bienvenue watazira Tony, ku mazina asanzwe nitwa Cedric Murindangabo Cedric. Amazina nawe n'abavyeyi, nkandi umukozi w'Imana, nkorera imirimo y'Imana muri Église Vision de Jésus. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ego kandi ndanabashimiye kubona ko bambwingirwe ko no kwigisha ijambo ry'Imana. Natumiriwe ngaha kubwo butumwa bwiza bwo kwigisha ijambo ry'Imana, kuko nsanzwe ndi n'umuvuga butumwa. Rero mu nkundire dusangira amajambo y'Imana. Nshuti z'umusaraba muri ko muranyumviriza, nkunda kuvuga kino kintu nta kiba kibera ubusa. Ikintu cyose yo kibaye ari umugambi w'Imana. Imana yakunze ko wewe ubona kano ka video kakugurura, wabonye iyi link y'ino channel ya Thatcisse Hope Ministry ukayugurura, umenye ko ari umugambi w'Imana. Kubw'ibyo nkundira dusangira amajambo y'Imana. Gitabo c'Abigalatiya igice cyaho ca 6 ku murongo waho w'indwi, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aya majambo ndayakunda gose. Ni Paulo yari karandikira Abigalatiya, abandikira amajambo avuga ngo ntimuzimire Imana yo nicokogwa, kuko ikintu cyose umuntu abiba arico azokwimbura. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo 8 havuga ngo uwubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukobora mu mubiri, ariko uwubiba muri mwemu azokwimbura muri mwemu ubugingo budashira. Amen. Reka mu nkundire kandi twongere twitize hano majambo y'Imana. Paulo yandikiye Abikorinto igice cyaho ca 10 ku murongo waho wa 3 gushikana ku wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri. Kane ngo kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari by'uburyo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndakunda amajambo y'Imana kuko aradukomeza, aratwambika imbaraga kandi aratwibutsa abo turibo. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ntuzimire kuko Imana yo nicokogwa. Amen. Reka mvuge kino kintu ntarinjira mu cigwa cya nyaco. Iyo tuvuze gukizwa no kwimuka, no kuva mu kibanza wari urimo ukemera ukaja mu kindi kibanza, no kuva mu bwami warujakariyemo ukemera kuba umuja ubundi bwami.
rero Paulo yandikira Abigalatiya mu kubibutsa arabwira ngo nimuzimire Imana yo nticokoko. Arabibutsa yuko icumu nabiba cyose nica azokwimbura. Yongera yibutsa Abikorinto arabwira nkumviriza ndababwire ngo naho twe turi n'umubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri, ngo kuko ibigwanishwa by'intambara zacu bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Haleluya. Hari ijambo Paulo yandikiye Timoteyo igice cyaho cya Timoteyo 2 igice cya 4 ku murongo w'indwi. Aravuga ngo nagwanye intambara ngo nazigamye ukwizera, ngo igisigaye ngo mbikiwe igitsibo c'ubugingo, icumu cy'amanzi agororotse azoma kuri wa munsi. Rero bashatse kuvuga iki? Hari abana b'Imana batarimenya bataratahura ico bari. Iki kintu munyumve neza ni munyumve mu mubiri. Abana b'Imana b'iki gihe bariko barivanga kandi bakaba bafise n'impamvu zabo bishigikirizamo. Iyo wemeye kuba umwana w'Imana, iyo wemeye kuba umwana w'Imana, uba wemeye kwivavanura n'ikintu cyose ubona kidahesha Imana icubahiro. Ariko iki gihe nakaga kari mu mashengero aho abakozi b'Imana, aho abakirisitu bariko bafata isi bakayikura mu isi bakayizana mu ishengero. Ivyisi bamaze kuvyimurira mu mashengero, ivyisi bamaze kubikura mu isi ya nyayo ya yindi y'umwijima bakabyimurira mu eglise, bakavuga yuko ari development ngo niterambere ririko riraba. Ariko reka ndakubwire kino kintu mukristo uri kuranyumva, Imana yo nihinduka. Imana yavuganye na Mose, Imana yavuganye n'abatwitangiriye imbere, Imana y'abakurambere, Imana yavuganye na Aburahamu niya yindi. Bibiliya imbwira ngo uko yararejo n'uyu munsi niko kiri. Paulo yandikira Abaheburayo arabwira ngo ntimwanjanjwe kugakiza mwaherewe ubuntu. Mu majambo make yashatse kugira ngo abakebure boye gufata ivy'Imana n'ivy'isi. Yesu ashimwe cyane. Ntituzimire Imana n'icokoko. Iki kintu cyose uri kurakora muri iyi si mwe bitaboneka, hazogera igihe kigaragara. Ibi bintu byose uri kurahisha abantu bose bakuri imbere, umurongozi wawe, aho ubaye, ahantu hose ugendera, hari ibintu uri kurakora mu ibanga kandi mu mwanya muto kigira kuri umukirisitu. Ariko reka ndakubwire nta cyagizwe ibanga kitazoja ahabona. Niyo mpamvu Paulo naramukunze mu kwandikira Abigalatiya yarabwira ntimuzimire Imana dusenga nticokoko. Ico uri kurabiba cyose uzocimbura. Abakristo b'iki gihe mumaze kugwizamwe intambara z'amacakubiri. Ivy'isi muriko murabizana mu ishengero. Naratangaye kubona umukozi w'Imana ari kuri podium, iyo video ndayifise no mu telefone, ariko arigisha ivy'amoko, ariko arigisha akahise kabi Uburundi bwaciyemo. Ico kintu cyarandiye ku mutima. Nakaga ntuzimire Imana n'icokoko. Kuri wewe uri kurakorera Imana wivanga, kuri wewe uri kurakorera Imana ugifise kameremere, nakaga kuri wewe uri kuraruhira ubusa. Ayo majambo yanditswe muri Zaburi ya 50:16 ngo Imana guhoraho ngo abwira umunyakibi wiruhiriza iki kubwira abandi amabwirizwa yanje kandi uri kure yanje. Abo bantu baruzuye bafise izo mpemu zidahesha Imana icoro kandi bagisenga, bafise izo mpemu zidahimba Imana kandi bagisenga. Hariho n'undi nabonye ariko arigisha kubijanye n'intambara ziriko ziba muri Kongo za M23, umukozi w'Imana ugahaguruka ukavuga ibintu uri kumazabaho, uri kugatutu, turi imbere ku gicaniro ukigisha ibintu vy'ishano. We wa mukozi w'Imana uri kuranyumviriza, ndakwibukije ijambo ntuzimire kuko Imana n'icokoko. Uri kuratera urwanko, uri kurashiramwo ibintu by'amacakubiri, uri kuragerageza kuzana imbuto mbi umuzi urura. Mwana w'Imana uri kuranyumviriza, waribagiye icuri, warataye umurongo. Subira ku murongo, subira ku murongo. Reka kuzana imbuto zidahesha Imana icubahiro mu bwoko bw'Imana. Reka kuzana imbuto mbi mu bwoko bw'Imana. Waribagiye uriwe. Nakunze Paulo yavuze neza ngo nabambanywe na Kristo, ngo yamara ndiho, ngo ariko si jewe nkibayeho, ni Kristo ari muri jewe. Umviriza umuntu amaze gutahura ubuntu bwa Kristo ico bwamukoreye. Paulo yageze ahavuga ngo nagwanije umubiri wanje nkawuhindura kuba umuja kugira ngo simboneke ko agasembwa. Bana b'Imana mwirinde ibi bintu tuyiva yangamo, ibi bintu twujemo bidahesha Imana icubahiro, biriko biraduhanagura identite yacu, biriko biratwambura ubwana bw'Imana, biriko biratitura icubahiro cy'agakiza.
agagakiza mwumva kavugwa karatanzwe, akagakiza amaraso menshi yaratsesetse kubera akagakiza. Ba Paulo barakubiswe, bande ba Yohana, ba Matayo, ba Luka, abo bose baraguwe kubera agakiza. Ariko uyu munsi uri kurakanjanjwa, ugafata umuzi urura ukawushira mu mashengero, ukawigisha abana, ukawigisha ugwaruka. Birateye ubwoba ivyo bintu, biranababaje n'imbere y'Imana nibiseseme. Muri Tito 1:16 ngo bavuga yuko bazimana, ngo ariko iyo Mana bayihakanisha ivyo bakora, ngo abo bantu naho kwanga urunuka. Birateye ubwoba kubona ivy'intambara uri kurabizana mu ngoro y'Imana. Reka mbwire umuntu akiganjijwe n'impemu z'intambara, mu nyumve neza bana b'Imana, mumenye ko mwebwe mwarahinduriwe identite yanyu. Mwebwe ntimukiganjijwe n'akameremere. Bibiri ivuga ngo harahiriwe abaganjijwe na mwemu, ngo kuko kuganzwa na mwemu ni ukudashitsa ivy'akameremere kawe kifuza. Ivyo bintu mubimenye mu Bigalatiya 6 hariya mu 5:16 ngo ndavuze ni muyobogwe na mwemu, ngo niho mutazoshitsa akameremere kanyu kifuza. Bana b'Imana, mureke kuzana akameremere kanyu mugagatamikamo ugwaruka, mugagatamikamo mu gihugu, mugagatamikamo mu bintu byose biriko birasirikira. Ceceka uri umwana w'Imana. Niyo mpamvu nasomye ahantu Paulo mu Bikorinto ba 2:10 ku murongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo naho twebwe twambaye umubiri, abamenye Imana, abazi ico barico, abahinguwe n'amaraso ya Yesu, ngo naho twe turi n'umubiri, ngo nitugwana mu buryo bw'umubiri, nitugwana mu buryo bw'umubiri. Hagiye abakozi b'Imana bariko barivanga hako bomenye ico bari, mugabo bariko baritwara mu bintu bidahesha Imana icubahiro. Bariko barakora politike mwisi bakayizana mw'ishengero. Ico kintu nakaga kumuntu akurura politike akayizana mw'ishengero, ico kintu n'umuriro mubi kandi n'igehenomu uri kurikwegera. Menya icuri, wewe nturi wa wundi wogwanisha ibi bintu biriko biragwana. Wewe uri umukozi w'Imana. Iyo ubonye ikibazo birivuga ngo dusenge. Twe turabana b'Imana, nitugwana mu mubiri. Nuhafu uvuga ngo je nogenda gutera, nogenda gukora ibi, nogira ugashiramwe ibintu bimeze nk'interabwoba. Ivyo bintu si ivyi wawe, byaragabuwe. Bamwe yabagize kubaba, abandi yabagize kubaba. Mu gihe wemeye guhindurirwa identite, waremeye kuvavanura wowe n'akameremere kawe yaco. Hari abandi bariko baravyura twa kameremere, ico mwahoze muri ico muriko murakivyura ngo nuko hadutse ibintu runaka. Zimya iyo mpemu, uyibutse icurico, uyibutse ico Yesu yahinduye, kuko nakaga kubona yuko utaragaragaza aho uhagaze. Ico kintu kirababaje cyane. Hari abakirisitu bataragaragaza aho bahagaze. Turayoberwa kumenya yuko wakijijwe canke nurakizwa. Garukirizaho amakomantere ari bizarre, amajambo y'interabwoba. Ivyo bintu byose mugerageza gukora, zimya iyo mpemu, uyibutse kuri umwana w'Imana. Iyo ubonye ikindi gihugu gitewe, pfuka musenge, ubwire Mana hagurutsa ubushobozi bwawe bugende buzimye. Ariko we wicaye ubaye uwa mbere gukritika amoko, ubaye uwa mbere gukritika ibi bintu bidahimba Imana icubahiro, uravyinjizemwo politike mu matwi yagutwaye, ugasanga uri muri izo nzira mbi. Menya icuri wowe uri umwana w'Imana, reka kwivayanga, senga. Ikigwanishwa cawe nugusenga utakambira Imana, ubwira ni Data, aya maraso ariko araseseka, aya maraso ariko araseseka, twe turarambiwe, hindura ibihe, kuko Imana irashoboye gukora ico umwana w'umuntu atokora. Imana irashoboye guhindura ico umwana w'umuntu atohindura. Wowe uri umwana w'Imana, reka kwivayanga muri ivyo bintu vy'iyisi. Iyo ubonye isi iriko irahinduka, kwiza nawe nyana amasengesho muri wewe, uhindura isi, kuko niyo mugambi wacu. Yesu yadusigiye intumbero, yatubwiye mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Ariko wowe hako uhindura amahanga ariko araguhindura, kandi bitwa ko wahindutse umwana w'Imana. Umwana w'Imana uri kurivanga, wataye inzira, wiyibagiye, uri kuragwana nk'abanyamubiri, uri kuragwana nk'abisi, wiyibagiye uwuriwe. Naho twambaye umubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri, naho twambaye umubiri nidutera igifusi ku kindi, nitugwanisha amacakubiri, nitugwanisha inkoho, nitugwanisha ibindi. Yesu niwe adutsindanishiriza, Yesu niwe adushoboza. Iyo tumuhamagaye amenagura zayiriko zose zari imbere yacu.
Yesu niwe arinda igihugu. Bibiliya ivuga ngo umuteramyi naho yoterama ngo yobateramiye ubusa uhora hadateramye. Yesu niwe akwiye kugaragara mu buzima bwawe. Yesu niwe akwiye kugaragara muri situation zose uri kurumva. Reka gufata amatwi yawe ukayahereza ivyo bihe biriko birasirikira umunwa wawe ukagufasha kuvyamamaza ukibagira kuri umukozi w'Imana. Hagarara, ico gwanisha wewe ni mpemu yera. Urafise mpemu, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo narabarungikiye umwitsa, ngo mwisa azobashoboza muri vyose. Yesu yaturungikiye mpemu yera. Tumenye ico turico, tumenye abo turibo, tumenye ico Yesu yahinduye. Twoye gutitura agakiza, twoye kukanjanjwako. Menye ico Yesu yakugize, menye ico Yesu yahinduye mu buzima bwawe. Reka kwiva yako, tureke kwivyo gusa. Hariyo n'abandi birirwa basambana, baboregwa, bica, baroga, batanga amashano. Wewe uri umwana w'Imana, warahinduriwe. Bivuga ngo abamenye Kristo ngo yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ngo abo nibo batavyawe no kwifuza ko umugore cyangwa umugabo. Abo barahinduriwe identite yabo. Paulo aravuga ngo kera nta bantu twari turimwo, ngo ariko ubundi umwana w'Imana biciye mu maraso y'umwagazi w'intama ari we Yesu Kristo. Yesu niwe yaduhinduye. Reka gutitura icubahiro ciwe, reka kumanura ubushobozi bw'agakiza, kuko birababaje kubona umukizwa muzima uri kurivanga mu vy'isi, uri kuragwana intambara zitari izi wawe, uri kurazimira kandi wari wararonse inzira y'ukuri, uri kurazimira wari wararonse inzira y'umuco, uri kurazimira. Reka nsomire ijambo rya nyuma kugira ngo nce ndangiza. Aha mu Baroma igice cyaho 8 ku murongo wa 5. Aya majambo ndayakunda gose. Mwumve aya majambo ukuntu ari amajambo y'ubushobozi. Niko ibi byose niko ndabikora. Yesu ashimye cyane. Sinari nabigambiriye. Mwema aragukeneye. Yesu aragukeneye. Arakeneye impinduka ryawe. Yesu arakeneye icukora umenye kuri umwana w'Imana. Dusome mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho 8 ku murongo wa 5. Umviriza aya majambo ukuntu akomeye. Ngo kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, ngo kandi abaganzwa na mpemu bitwararika ivya mpemu. Umviriza aya majambo ukuntu akomeye. Umviriza 6. ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana iki? Urupfu. Munyumve neza, munyumve. Ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ngo ariko kwitwararika ivya mpemu kuzana ubugingo n'amahoro. Munyumve aya majambo. 7. ngo kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana. Bana b'Imana munyumve, iyo uri kuritwararika ivy'akameremere kawe kifuza, bigusunikira kuja kure y'Imana. Nakunze kuvugira ijambo, Imana irakunda umunyavyaha ariko ikantica, kandi ico cyaha nico kikwirukana kikagushira kure y'ubwiza bw'Imana. Munyumve aya majambo. 8. ngo kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Yo sije navyanditse ngo abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Wa undi yaribagiye akiganjijwe n'akameremere, agifata ivy'Imana n'ivy'iyisi, agipoperanya vyose. Naho usenga nk'umumarayika ntiwoshobora guhimbara Imana. Ngo kuko abaganzwa, abakiganjijwe n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Mu majambo make, uwoshobora guhimbara Imana nuwiyeguriye ubugingo bwiwe akabuhereza Kristo, akabuyobora. Uwo muntu niwe ashoboye guhimbara Imana. Umviriza umurongo w'icenda ukuntu ari mwiza. Ngo ariko mweho ntimuganzwe n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwe na mpemu. Yesu ashimwe cyane. Reka tuganzwe na mpemu ukuri, hariwe mpemu yera Yesu yatanze. Bana b'Imana duhinduke gose, dushike ku musaraba, duhinduke. Yesu aradukeneye, kuko igihe cyose ubugingo bwawe buzoganzwa n'akameremere uzoba uri kure y'Imana. Harahiri umuntu ataganjijwe n'akameremere, harahiri umuntu ari mu Mana vy'ukuri. Yesu ashimwe. Hari irindi jambo riri muri Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 4. Mwumvira ijambo ukuntu ari ryiza. Rivuga ati ngo yemwe basambanyi, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana. Ngo nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'iyisi aba yigize kuba umwasi w'Imana. Nyumviriza aya majambo ukuntu ateye ubwoba. Umviriza aya majambo ukuntu ateye ubwoba. Munkundire kandi dusome ngahanyene muri Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 15. Umviriza aya
majambo ngo ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Sije nanditse aya majambo arakomeye. Bana b'Imana ntimugakunde ibi bintu byose mubona bibanezereza. Amakritike ngo hari yabisha ibihumbi, hari yabisha amatoni, hari yabafasha ibi nawe ukaje ugatwenga, hari yanabonye ibi nawe ukaje ugatwenga. Hari n'abandi bajejwe gucinyiza intege nkeya z'abandi ngo twaramubonye ari muri bibiye hakofuka mugasenga. Umuntu wamubone mu ntege nke, umuntu wamubonye ariko arasambana, umuntu wamubonye ariko arakora ibizira, ubaye uwa mbere kumwararaza, ubaye uwa mbere kuhwiza inkuru ziyo hakofukama ugasenga. Paulo yabivuze ngo naho turi n'umubiri, naho turi n'umubiri, ingawa tuko na mwili hatupigani kimwili. Naho tuwambaye nitugwana mu buryo bw'umubiri. Bibiliya yarabivuze ngo kuko abo tugwana sabi inyama n'amaraso. Menya ico Yesu yakugize ureke kuzimira. Naho tunigana sabi inyama n'amaraso ngo nabakuru b'umwiza baganze ikirere cyo hejuru c'umwiza. Uwe uri kuragwana nabi garukiriza ngaho menye icuri uri kurayobogwa n'imihemi itariyo. Warazimiye subira mu ruhongore. Yesu yongera gusanasane, Yesu yongera gukarishe, wongera usohoke nk'inyana isose mu ruhongore yikinagura amatavu. Subira kandi ukarishwe. Warataye urutonde kuko uracasambana, uracaboregwa, uracadandahirwa, uracaja ku bapfumu. Wa mukristo kiraguza, wa mukristo kiraguza, wa mukristo kiganjizwa n'amacakubiri. Wa mukristo wewe, wa mukristo we nakaga kuri wowe, nakaga kuri wewe, nakaga kuri wewe. Garukiriza ivyo bintu. Wowe uri umwana w'Imana. Intambara wogwana si intambara y'ababandi birirwa tubona. Intambara wogwana si za ntambara ziri biza, izi ntambara bisi bagwana. Twe tugwanisha amavi. Umuririmbyi yavuze mbonye yaririmbye ngo tugwanisha amavi yomi ngo ijambo ku mutima. Umwana w'Imana napfa kugwana kujya ivyabisi tubibona. Umwana w'Imana sirambo ngo agenda agatera igifusi mu kindi. Umwana w'Imana arimenya kandi umwana w'Imana ntiyigwanirira. Atakambira ijuru igahaguruka ikamugwanirira, atakambira ijuru ikamuneshereza, ikamutsindanishiriza. Yesu ashimwe cyane. Yara amajambo y'Imana ndaguteye intege wewe ugihagaze. Bibiliya ivuga ngo wiyubare ntugwe, hagarara kuko aho hanze projet y'umugwanizi intumbera afise niyo kuzimiza n'abatoranijwe, niyo kuzimiza n'abatoranijwe. Bana b'Imana nimuzimire ico turiko turabiba tuzocimbura. Ukipanda mahindi utavuna mahindi, ukipanda avoka utavuna iyo ico uri kurabiba nico uzokwimbura. Nakaga kuri wewe uri kurivanga. Bibiliya yambwira ngo nawokorera abami babiri ngo wokwemera ukaja karira umwe bumuje basi wa Yesu. Ivyo birahagije nuko Paulo yavuze ngo umubiri wanje nawuhimbiye kuba umuja. Ntuzimire. Yesu aragukeneye. Yesu akeneye guhindura ubuzima bwawe. Yesu aragukeneye kuko yagusezeraniye ijuru. Yesu aragukeneye, yagusezeraniye ubugingo budashira. Yesu aragukeneye kuko ivy'ubwami mubona, ivy'uyu mubiri bizoshirana n'umubiri. Mubimenye isi ishirana n'ivyayo, ariko harahiriwe ababikije hariya. Ngo harahiriwe ababikije inyenzi zitonona. Harahiriwe abo bantu bafashe ivyabo bakavyegurira kuri Kristo Yesu. Abo n'abahigwa. Reka guhomba ubwami bw'Imana. Ntuzimire kuko ivyo uri kurabiba uzovyimbura. Bibiliya yambwira ngo ibikorwa vy'umugororotsi bizomukurikira ngo kandi n'ivyo umunyavyaha bizomukurikira. Nakaga kuri wewe witwara nk'udahesha Imana icubahiro kandi waramenye Imana. Kandi ngo abazi vyinshi bazobazwa vyinshi. Kandi mumenye nyuma y'uyu mubiri twambaye hariho ubundi buzima. Ntutakaze ivyiza Imana yagutekuriye kubera ivy'iyi mibiri tubona. Imana iragukeneye, Imana iragukunda. Mwari muri kumwe na Cedric muri Ntangabo. Aya niyo majambo y'Imana mwe muhoraho yashize muri jewe kugira ngo tuvugane na wewe. Haragezaho nibihe vyawo n'ubuntu Imana ikugiriye kubona gifise umwanya wo kumva buno butumwa n'ubuntu bw'Imana. Nukuri hinduka kugira ngo ejo canke ejo tubonane mu bwami bw'Imana. Murakoze cyane. Nitwa Cedric muri Ntangabo ko nari nabivuze. Sengera muri Eglise Vision de Jésus Christ. Kubifuza kuturondera nkoresha ino nimero 79 145 155. Iyo niyo ya WhatsApp kandi niyo yo apele. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Amen.
murakoze kutugaburira ijambo ry'Imana. Ego baratubwigishije ijambo nimuzimire. Bantu muri kwatwikirana kuri nocera yacu, murumva umuvuga butumwa w'uyu munsi yatugendeye hano kuri nocera yacu, atwigishije ijambo ryiza kandi ryubaka, aranigisha n'abantu bariko kwiragiza amajambo atari ay'Imana, ati nimuhinduke. Ego murakoze mushitsi wacu utugendera muri studio yacu, sijya mbere sijya kabiri utugendeye, turagwaye ikaze none munsi. Turashimiye n'abashoboye kudukurikirana hano, mwataye byinshi byo gukora, ariko mwashimye kudukurikirana kuno ubutumwa bwacu bw'uyu munsi bwa mwene data Burindangabo Cedric. Turabashimiye kugira ngo mushishikare mubandanya kudukurikira, shishikara mugira like, mwongera mupartaja ku bandi kugira ngo buno butumwa bwa mwene data n'ibikorwa byacu bishike kure. Murakoze. Thatcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.